Bakunzi ba Kamo TV turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu biganiro vyacu. Murabona ko uno munsi twongeye guterwa iteka n'umusesanguzi muri studio za Kamo TV. Rero tutabarandire canke ngo tubatevye, katwande dusabe umusesanguzi kugira ngo ashobore kubanza turamukiriza abakunzi bacu. Kaze umusesanguzi. Ego, muragize neza kumpa ikaze. Reka ndamutse abakunzi ba Kamo TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ego, urakoze cyane gose. Reka dushimire cyane abakunzi ba Kamo TV badahengesha kumakurikirana ibiganiro vyacu, twongera dusaba bashasha kuzaragira subscribe kugira ngo bazaronka amakuru aramvuwe canke amakuru y'ukuri. Uno munsi rero gatwagiriwe bakuje kwakira umusesanguzi, twadufise amatsiko menshi yo kumenya ukuri ku mirongo y'urugamba ndetse n'ahandi agiye hatandukanye, kuko hariho ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye agenda bishikiriza amakuru abatari ay'ukuri, bigatuma abanyagihugu bamwe bamwe umutima udahagara cyangwa utamera neza. Ariko uno munsi bwana musesanguzi tugomba tuyage byinshi kandi tugomba tukubaze byinshi kugira ngo ushobore kuba wogenda uduhereza umuco kuri buri kimwe kimwe. Bwana musesanguzi je ndumva umenga tugahera kuri situation ya Uvira. Mbe Uvira byifashe gute? Bo urakoze cyane umutangazamakuru. Uvira Uvira ni gisagara kiri mu ntara ya muri Kivu y'Amajepfo, donc muri Sud Kivu. Uvira kuri uyu mwanya Uvira iriko iravuga ko amajambo menshi cyane gose, amajambo atandukanye, aho ibitangazamakuru bimwe bivuga ko Uvira amaze kuzenguruka n'inyeshamba za M23 ziri kumwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse na Twigwaneho hamwe na Red Tabara kugira ngo bashobore kucigarurira ukundi. Aya makuru ntabwo nja kure cyane nayo mugabo kandi sinza no kuyemeza. Ndavuga n'ivy'ubutumwa bumaze imisi bucicikana kuri Uvira, yuko hari amanama yakoraniye hariya muri Kamanyora. Toujours aya manama ategura uburyo bashobora kandi kongera kwigarurira igisagara cya Uvira. Turetse n'ivyo hariho n'inama twumvise ku munsi w'ejo yabaye, inama yahuje Twigwaneho, Red Tabara ndetse na M23. Inama novuga ko yaje gusirura amabanga y'ivyari vyigiwe muri Kamanyora, aho bavuze ko igitero bagomba bakore bise ko ari nk'icanyuma citwa Sindamusiga cyo kugira ngo bashobore kwigarurira igisagara cya Uvira, yuko ari igitero bazokora imisi 3. No kuvuga ngo bazokwataka Uvira baciye muri plaine ya Rusizi imisi 3, bibaye bitarakunda ubwo ngo Twigwaneho, Red Tabara ndetse na M23 nabo bazoca bamanukana mu misozi ihanamiye igisagara cya Uvira kugira ngo abe aribo baza gufata Uvira, nabo nyine bakaba bihaye agenda y'imisi 3. So ibi ni byashikirijwe n'umwe yavuze ko ari amakuru yahawe n'abari mu nama ya Twigwaneho yabaye ku munsi w'ejo hajya mu misozi ya Uvira. Wanashaka ico bivuga ko kindi nuko ugiye kumva ibyo bigiye muri iyi nama bisa nkaho bataye ibyizigiro, ntabwo bacifitiye icizere kabisa, bitewe nuko bakubwira ko ngo umwanzuro w'inama yari kirahuza MONUSCO hariya muri Goma na M23 ngo byaje kurangira bumvishije M23 ko byanka byakunda igomba gutanga ubuce bwose yari maze kwigarurira bugasubira mu maboko y'igisirikare ca leta. Ibi rero nibyace bituma runo ruhande rw'inyeshamba rutegura kino gitero Sindamusiga kugira ngo barabe ko igihe bazosubiza bino birindiro bamaze kwigarurira bakabisubiza igisirikare ca leta arico FARDC, bazoronka uruvugiro, bazoronka ingene bashobora kwempoza igisirikare ca Kongo. Nk'akarorero barashobora gusaba ko atanumwe yozokurikiranwa n'ubutungane ku vyaha baba barakoreye mu ntambara, bagasaba ko abasirikare babo d'office bagomba gushirwa mu gisirikare ca leta. Mugabo iki ni ikintu coba gihambaye cane gose, kuko nimba uyu munsi Kongo iriko irahura n'ibibazo ikirabona vy'uyu munsi, ni kubera ko kuri Kabila ijya mihari iterabwoba bagenda
bagira bashira abasirikare babo mu gisirikare ca Kongo, akaba ari nabo n'ubu bariko bakorera Kigali. Rero baramutse nabo babashizemwo, urumva ko ntaho baba bavuye, nta naho baba bagiye, kuko baba basubije kwinjiza mu gisirikare ca Kongo abasirikare baje gukorera Kigali. So ibi rero ntabwo ndabiha amahirwe menshi jewe nk'umusesanguzi yuko bashobora kuba borase igisagara ca Uvira ukundi. Amahirwe ndabiha ni make cyane gose. Kubera iki? Mu bisanzwe ubwa mbere binjira muri Uvira nta nubwo bahinjiye ku muheto, ntabwo bahinjiye ku muheto, ni kubera ko igisirikare cy'u Burundi cyavuye mu nzira carakinjuye, nyuma yo gukinjura na wazarendo carakinjura, maze baca barinjira barihagira igisagara ca Uvira atantambara zihabaye. Ni mu gihe kuva mu kwezi kwa kabiri itariki 15 umwaka wa 2025 niho batanguye kurondera ko bo kwigarurira igisagara ca Uvira ku muheto, biranka. Mugabo mwarabonye ko baje kuhinjira inyuma y'itariki 9 z'ukwi12, naho nyine ari uko igisirikare cy'u Burundi kivuye mu nzira. Niyo mpamvu mvuga nti rero amahirwe bagize yo gushika muri Uvira bakayakinisha bakahava, usibye ko batahikuye nk'uko babitangaje, bahavuye ari uko umuriro wabanye mwinshi, umwokera wabanye mwinshi. Ntabwo ndabaha amahirwe yuko bashobora kandi kongera gusubira muri Uvira ku nzira y'umuheto canke ku nzira byaciyemwo ubwa mbere. Uti kubera iki? Bo bavuga ko bagomba guca mu nzira plane barase binjire, gutyo bibananiye muri 3 n'abandi bazoca bakoroka bave hejuru, nabo nyine biha iminsi 3. Mugabo iyo minsi 6 bishitse igakwira bateregaruka igisagara ca Uvira, bizoca bigenda gute? Iki ni kazi umuntu ashobora guca yibaza. Mugabo hamwe n'ivyo, nimba bamaze kubigerageza bikanga, n'izindi zihe nguvu bateganya cyangwa se bamaze kuronka zobatuma bashobora kwinjira muri Uvira mu buryo bworoshe. Cyprien de la Rusizi irarinzwe umutekano, hari ama defense akomeye cyane gose. Ngira ngo naraberetse mu misi heze ingene abakurikirana BF ingene igisirikare cy'u Burundi naco gikomeje gutwara ibigwanisho rutura, aho harimo ibifaro, harimwo n'imbunda zirasakure cyane nyinshi baje kuzishana muri Cyprien de la Rusizi. Usibye ko hari izindi zagumye muri Uvira, hariho n'izaduze muri Moyen Plateau. Donc urumva uko bitegura niko no kurundi ruhande bitegura, uko binjiza abasirikare niko n'urundi ruhande rwinjiza abasirikare. Rero nta mahirwe ndabahereza kabisa yo kongera kuba bahonyuza ikirenge muri Uvira. Abenegirwa muri Uvira nibatekane, nibareme. Ego c'est vrai bitangazamakuru byinshi biriko bitanga inkuru yuko kabaye ibintu bigeze wandabaga umwanya biza kugenda uku, ariko uko ndabibona nka byo umusesanguzi, amahirwe ni make cyane gose, ni make cyane gose. Kabone ko n'ubu magingo tuvugana igisagara ca Uvira kirarinzwe cyane kandi kiranatekanye, nta mudugararo uhari. Abenegihugu bakora akazi kabo kuri kwamye, abarimyi bariko baja kurima, abanyeshuri bariko biga, abadandaza bariko badandaza, mbere n'impunzi z'abakongomani zari zahungiye mu Burundi zatangiye guhunguka. Abenshi bariko bataha iwabo. Mwarabonye iryari imodoka zirenga 10 zatahukanye abakongomani, n'uyu munsi hari iziza gutahukana abandi. None boreka bagatahuka babona ko umutekano utameze neza? Ntigikunda. Iro imwe mu mpamvu ituma impunzi bayiha uburenganzira bwo guhunguka nuko ikiba catumye ihunga kiba cavuye mu nzira. Rero Uvira iratekanye, barayigirira imigambi, barayigirira imihigo, mugabo bitavuze yuko iyo mihigo n'imigambi yabo bizoca bitegereza gukunda. Urakoze cyane bwana musesanguzi ku makuru kuragenda dushikiriza. Tubandanyije gato, turabona ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biragenda bivuga ko Paul Kagame ashobora kuba yapfuye. Ibindi navyo agenda bivuga ati Paul Kagame
akitswe n'amagara kandi ararenze umwanya oya mutangazamakuru reka ndagufashe izo nkuru zujya mugabo ndazizi cyane gose ibintu byiwe nuko yamakora misi yose Kagame niko yamameze mu bisanzwe Kagame yateguye imigambi myinshi igayitse wanashaka yagomba gukorana mu karere k'ibiyaga binini sivyo umugambi wa mbere nuko yatije abasirikare President Emmanuel Macron kugira ngo barabe ko boja guhirika ubutegetsi hariya muri Mali sivyo mugabo byaje kurangira abasirikare biwe babishe nk'imbeba nk'abana b'imbeba bapfuye ku bwinshi nk'abana b'imbeba bishwe na sumu ya panya sivyo so ubundi mugambo bwa yari yateguye ngira ngo mwamaze imisi muri ko mwumva itangazamakuru byo mu Rwanda byinshi vraiment ni ibitero byo mu Rwanda bitangaza inkuru yuko ngo igihugu cy'u Burundi cyateguye kugaba igitero ku Rwanda aho bavuga ngo bayifashijemo n'ububirigi ububirigi bwabahaye ibigwanisho rutura ngo harimo n'amadrone 5,000 y'ubwiyahuzi so aya makuru yaracicikaye kumwangurukana bumenyi nyinshi mugabo twaje gushira hanze icari kinyegeje inyuma y'ayo makuru donc Kagame yari yateguye kugandagura abasirikare biwe amaze kwikeka ko boba bakorana n'u Burundi canke na Kongo abasirikare murantunga abasirikare badashigikiye ko Kagame aguma ateza umudugararo cyane cyane muri Kongo badashigikiye amabwa n'amatishwa yiwe karakora hano mu karere k'ibiyaga binini aba rero kugira ngo abikize yararavye kubafunga abona byotera icuka kibi muri RDF araba kubica nkuko yica abandi tuje abona byoteza icuka kibi kuko nta cyamu bisanzwe kigaragara abagiriza yaciye ategura ko abari y'abasirikare bagomba kuzoja muri miso y'akazi yo kwigisha bene gihugu cyane cyane muri burya burere bwa Bugesera hajya hegiranye n'u Burundi babigishe yuko u Burundi bugomba gutera u Rwanda abarundi arabansi b'abanyarwanda kabone ko mu Rwanda bene gihugu baho benshi bariko abenshi bakahungira mu Burundi ico kirazwi abandi bahungira mu Buganda rero bavuga bati u Burundi nibwatera u Rwanda abene gihugu b'abanyarwanda benshi bavuga ko bazo bahungira mu Burundi ko rero makuru bari baza bamaze kubwirwa na bene wabo b'abanyarwanda n'ibitangazamakuru byabo rero acategura umugambi wo kugira ngo aba basoda bazoje gukonvenka bajya bene gihugu yuko umwansi wabo wa mbere ari umurundi magingo rero bazoba bakoranye bariko babigisha aca hagurutsa drone z'igihugu cy'u Rwanda zize kubarasa maze aca avuga ko ari ca gitero Burundi cyagambiriye gutera ku Rwanda none ko ico gitero cyahitanye abasirikare biwe n'abene gihugu gutyo abandi bene gihugu bazo bazinduka muri manifestation biyamiriza ibitero Burundi biri ko barakora ku Rwanda n'umugambi munini yari yateguye wanashaka yari yateguyemo n'abasirikare b'abarundi bazogira ko bafashwe bari muri ico gitero abarundi bamwe bahunga muri 2015 basize bavyunze bavyonga harimo wanashaka n'abarundi bashimuswe bagiye gupagasa aba yarabateguye kugira ngo azoberekana afite ubushoboka niki gitwe ko RDF yabafashe ko aribo bagavye ivyo bitero bya drone ndetse n'amagrenade bagiye baratera so uyu mugambi amaze kubona ko udakunze hamwe n'ujya wo muri Mali n'uyu mugambi bari bamaze bisubira ko bagomba kurasa Uvira Kagame mu mayeri yiwe iyo yateguye ibintu nk'ivyo bikakaye aca yigwaza akenshi biba atari mu Rwanda ari hanze y'u Rwanda ngira ngo ndamaze kwitangirira ururero bwishane gose muri bukabona ashaka n'u Rwanda ruterwa muri 1990 Kagame siho yarari yavuze ko ari muri Amerika kwiga saho gusa igihe bica uriya muzungukazi Karine Goma Kagame siho yarari ngira ngo muri bukabona uko na Kagame dernièrement banamubitse baravuga ko yanapfuye wanashaka n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda byagiye bivuze ko mugabo tusa ibi byaje kugaragaza ko ari umukenyuro wiwe aranyika akagenda amazima yongo
wanashaka kwigwandarika bakamushamo n'amaserumu amafoto akanasohoka kandi atagwaye kugira gusenga iyo migambi ikoreke atari hari bitazoza kumwitirirwa. Abo rero Kagame bariko bavuga ngo yapfuye abandi ndaragwaye ihibambewe ni kinyuma cyambaye ubusa. Yaragaragaye umunsi wa lundi ariko arasista match kandi batangiye kuvuga ko agwaye arembye lundi, aho bavuga ko ngo yatwawe muri Angleterre muri nako mu Budagi. C'est vrai amakuru nashoboye guperereza Kagame yaragiye mu Budagi gukoresha ama consultation arabe aho ibyo bikanseri agwaye bigeze na biriya bindi bigwara afise biri chronique aho bigeze. Mugabo ntabwo yinjiye ibitaro, yaragiye muri consultation gusa, yaravuyeyo aca yigira mu Bufaransa kwikurikiranira agapira. Ndafise wanashaka na video yiwe ariko yiruka indege aja ahantu hari ko habera umupira. Bareke rero kubesha abantu, nta Kagame agwaye, nta Kagame yapfuye, ahubwo yari yakubise umwibi kubera iyo migambi igayitse yari yateguye kigomba kubera hano mu karere kacu. Mugabo Imana ishimwe ko niyo migambi yamaze kumenyekana, itamenyekanye nabo bakoze yarafe yarinze. Ego bwana Musesango turakoze cyane. Twegereza ku musozo w'ikiganiro. Kandi makuru twumvise avuga ko igisirikare ca Zambia gishobora kuba cifatiye uduce tubiri mu ntara ya Tanganyika. Ariko hari bamwe bariko bibaza eske bari mu 23 yowe yazungurutse ca muri Zambia bimeze gute? Bon, ico no bamenyesha nuko igisirikare c'u Rwanda ntaho gitaniye n'igisirikare ca Israeli cyangwa ca Amerika, usibye ko basumbanya amateknike bakanasumbanya n'ibigwanisho. Mugabo imikorere yabo n'imikorere imwe. N'abantu bari très fort cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bagaca bongera bakaba très fort ku kinyoma. Kuko niba abantu bashobora kurema ikinyoma bakaca investisamwo kugira ngo gikwire isi yose, gikwire abantu, donc gikwire mu bantu. Ico ni kinyoma cyateguwe na RDF. Kinyoma cyateguwe na RDF igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo bareme ubwoba mu bakongomani bo mu mico itandukanye, bumve yuko impande zose Kongo igeramiwe. Myself nariganiriye n'abari muri bujya buce bavuze ko bwafashwe n'abasirikare ba Zambia, batubwira ko ivyo atavyigeze bihaba, atanu umusaso n'umwe gwavugiye, atanu umusirikare umwe wa Zambia bahabonye. Nanaganiriye n'abadukurikirana bari muri Zambia n'abavuga bati amakuru siyo nayibinyoma. Rero abantu nibareke gufasha kino gisirikare cy'u Rwanda gukiragiza ibihuwa, gukiragiza ibinyoma. Izi ni propaganda zabo kugira ngo bakomeze kure mu bwoba mu bene gihugu b'abakongomani, abarundi, abanyarwanda, no mu kugerageza kwerekana ko igisirikare cyabo gifise ingufu cyane gusumba. Ibyo byuko bavuga ngo bibare mu 23 azungurutse nibo nyene babiremye, nibo babyikuye, barabyanditse bavuga ati tubeshe kare mu 23 yoba yazungurutse komsa. Ibyo nitwabibesha birashobora kuba byotuma abantu bagarucizere kuri M23 na RDF yacu, hama imigambi turimwo turabe yuko dushobora kuyikora twongeye kwigarura imitima ku bene gihugu. Ico rero ni kinyoma cyambaye ubusa, ivyo nta byigeze bihaba. Bwana Musesango ncengera ikibazo cyo kiraho nyene. Inyuma yo gukwiragiza amakuru nkayo tubona ko menga ashaka kurema ubwoba mu bantu. Mbega niba bafise indi migambi kugira ngo bashobore kuba bojijisha abo bari ku rugamba rumwe kugira ngo baje gusamarira hariye abashobore gutegura indi migambi ku ruhande kugira ngo bigende neza? Bo dabo baba bazi ko ubutegetsi bw'ico gihugu biborohera kumenya ukuri uko ariko. Kwibaza ko ari kujijisha no, ico sico ahabwo n'ukure mu bwoba mu bene gihugu, peut-être nabo baba bahanganye. Kugira ngo muravyibuka mu kwezi kwa kabiri ku mwaka twahejeje 2025, igipolisi ca Kongo kubera izi nkuru z'ibihuha nyene cyaratekeye inkoho rutura, bapakira imodoka barahunga mu sports, ahunga igihugu n'inkoho, arahunga mu kindi gihugu kubera terabwoba gusa. Rero ni muri zo ntumbero bakomeza gukora ivyo bintu kugira ngo bareme ubwoba mu bantu, kanatsinda basinzwe n'abateroriste. Ico turakibaziko. Rero umva iyo bagomba gukora ikintu batangura kurema ubwoba mu bantu, hama ibyo bakora bakabikora mu nyuma. Urakoze cyane, turabona ko menga turaze byinshi. Ariko imeko turangiza
hari amakuru twumvise avuga ko abakenyezi b'abakongomani bageramiwe aho mu minsi iheze hari abakenyezi bahuye n'uruvuye gusenya RDF ishobora kuba ibafata ku ngufu. Amakuru twarayumvise bwana Musesanguzi, ibyo navyo bimeze gute? C'est vrai nkuko tango ikivuga muri Kongo magingwaya umuntu yiswe igitsina gore barageramiwe kubera ko iki gisirikare cy'u Rwanda kiriko kibafata nk'ibikoresho byo kwishimisha. Bivuze ngo bakubonye uri umukobwa canke uri umugore bakakugomwa kabisa kugusambanya ku nguvu ntaco bibatwara. Ndafise amakuru y'amafamiye abiri yahunze igisagara ca Goma c'était Bukavu, barahunze barava muri Bukavu kabisa baravayo pepe baja kuba muri Ituri. Abo bantu rero byagenze gute? Ni ukuvuga umwe wanashikanye n'umufonctionnaire wa leta, mugabo urumva abasirikare b'u Rwanda bamira gusambanya umugore wiwe umunsi ku munsi, barakuranwa bagasikwana amahena gasopo, ubivuze turakwica, ubivuze turakwica. Hagira mugabo avuga ati no iyi ni torture mu zindi, ahitamo guhungisha famiye yose barataye igisagara ca Bukavu baragenda. N'ubundi nawe nyine byagenze nk'uko. So rero iyo kana uvuze ni byabaye muri Rucuru aho bari abagore 23 bari kumwe n'abagabo bari abadandaji bari mu modoka abagiye mu by'akazi kabo, maze baca bagwa ndavite mu mutego watezwe n'igisirikare cy'u Rwanda, aho umusirikare wese yaca atora umugore muri abo aramusambanya, ndetse byaje no gutuma hariho umudamu umwe w'umukongomanikazi izina ryiwe ndashobora kuba ntagibuka neza, byaviriyemwo urupfu kubera ko yanse yabwiye amajambo aremere cyane bagomba kumusambanya, ndetse ni nawe yari charge yari na komanda wabo ba RDF, aho yamubwiye ko ngo je ncitwa umukongomanikazi sinzopfa nugururiye amaguru yanje umututsi w'umunyarwanda ngo dusambane, nzoba nikwiye ko agateka ndakambuye n'igihugu. Donc urumva byamuviriyemo urupfu, kandi bimwe nyine bavuga barageramiwe, bariko bafatwa nk'ibikoresho byo kwishimisha, ntibariko bafatwa nk'abantu buntu. Mugabe ikibabaje nuko aba banyarwanda nyine ubwabo bo baheze bakaza kuvuga ngo abakongomani ngo nta suku bagira, ngo ntiboga, ngo nta muntu n'umwe ashobora kuba basambanya, mu gihe na Human Rights Watch wanashaka n'indi miryango mpuzamakungu yasohoye ibyemezo byinshi bitandukanye bafatiye ku mankete bagiye bakora, berekana ko abagore n'abakobwa b'abakongomani abenshi bo kubasambanywa ku nguvu, ndetse nyuma yo kubasambanya bagaca babica, aho banavuze ko bariko bakorerwa amajenoside inyuma yo gusambanya. Donc urumva ko birateye agahinda, birababaje, mugabo nta kundi reka twihanganira abakongomani bariko barahura n'ivyo bibazo. Ego bwana Musesanguzi, yuko twumva ivyo bibazo biri kwishikira abakenyezi b'abakongomani n'amakungu bizwi, ariko akaba atakintu kirakorwa. Bwana Musesanguzi, nta kintu cobashishije nyuma y'ivyo bintu? Nta wovuga ngo nta kiriko kirakorwa, kubera ko ibi biriko biravugwa uyu munsi muri 2026 bimaze imyaka 30 biriko birakorwa, mugabo bitavugwa. Rero kuba hageze aho batangura kubivuga bakabishira mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse n'imiryango itabara imbabare, imiryango mpuzamakungu irimwo ijejwe hagati y'akazina muntu, bagakora amaraporo bakabisohora, ubwo uca wumva yuko batangiye kubica bikorerako, bakanatsinda intango y'ubuhanza n'amasoso. Ntabwo bari guca bafata ingingo ubwo nyene bataratangura kuidentifia ngo bagwize ibirego babitorokanye ibyaha n'ahandi. Je ndabona ko ibintu muri Kongo biriko biragenda neza, bafatiye ku myaka iheze naho tugeze uyu munsi biriko biragenda neza. Ndahamya ko vuba cane intahe irafata ijambo, uwuzi ko yagirwa n'icaha acaba bijya byo mu ntambara canke ibindi byaha by'agahotero bitandukanye umuntu akora individuellement, intahe igiye kumukubita mu gahanga. Urakoze cyane bwana Musesanguzi.
tuyaze byinshi kandi dushikirije byinshi, nizera ko n'abakunzi ba Kamo TV bahumviye byinshi ndetse no kuri kumwe bashoboye kuba bokumvira hano hantu. Sinzi ko hari ijambo rimwe canke habiri woshikiriza abakunzi ba Kamo TV kugira ngo dushobore kwandika ikiganiro cacu. Ico noshikiriza abakunzi ba Kamo TV, pour les Burundais, les Congolais, les Rwandais, nuko tugomba kurikanura tukava mu ituro turimwo, kubera ko impinduka ni twebwe tugomba kurizana. Umuntu abanza guhinduka wenyene ubwiwe mbere yo kwahindura societe asanzwe abayemo. Harageze ko duhakana kwitwa aba esclave, harageze ko duhakana kuguma dufatwa nk'ibikoresho by'akagwi kamwe n'akandi. Ni twebwe tugomba kwironderamo igisubizo c'akarere. Rero mwe wose yumve yuko uruhara rwiwe rukenewe kugira ngo akarere kacu kabe nk'uko tukipfuza. Urakoze cyane ku makuru canke kukuri udushikirije. Twizera ko nitubera gutumako uzokubera kwitaba Kamo kacu. Kandi dushimira abakunzi bacu babanye natwe kuva ku nabo z'ikiganiro gushika ku iherezo z'ikiganiro. Twongera tubaza kwama musangiza n'amakuru canke kuno kuri ahandi hose hashoboka kugira ngo n'abandi bashobore kuba bomenya byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, turasubiye mu biganiro bikurikira canke tuzosubira mu biganiro bikurikira naho utaha.